Oh, yambu umeze neza basha umunsi amatembereye ahantu ku bakunzi bari babimire ko nzobatembereza ahantu neza. Twari tugeze Tanzania bitwa Mwanza, duca duhura n'umugenzi rero ngo kandi n'umurundi naho amaze imyaka myinshi, n'umurundi kabisa. Iyo baramutsa nk'abamuzi mu Burundi, abo biganye ndetse no ku gatumbi wabo abaramutse uwo baramutse. Ndabaramukije bahaye bwake cyangwa niba bivanye naho muherereye. Ku mazina arazi benshi baranze banyita Wizi, abo twiganye Buyaga, abo twiganye Gitega, abo twiganye bose ndazi benshi bafite ubuzi bwa leta. Okay, urumva ko barashobora kwibuka kubera baciye kuri urubuga rwacu rwa Kagoma Eridogita, bazokwama babona ibiganiro, bazokwama babibona. Kandi nawe nasanze Imana yarahezagiye basha, ubu nawe we ino turayifise nta ngorane. Ni byo gushimira Imana kubera erega ubuzima bwansaha bushobora gukunda ahandi. Cyo bituma umuntu ashobora kuva kurondera mu gihugu c'amavukiro akagenda kurondera mu kindi gihugu, hama n'Imana ikamuhezagira bikagenda neza. Okay, aho ko Imana yaguhezagiye akajya gatumba kacu Buyaga hariya, bisaba ko wakora akantu kazoza karakerekana gatandukanye n'akabandi avuga ati ubu mu diaspora hari ahandi hantu, hama ugasanga uriko urakoresha muri company yawe nk'abakozi nka batanu, bumva ko byo ari iterambere ku mutumba n'igihugu. Ni vyiza cyane gose. Ariko ibintu byose n'integuro rege, arafu byose tubikesha n'Imana. Ntubizi none Imana twishize imbere byose birashoboka, birakunda. Uwo mugambi uhari kwa kundi nyakubahwa wacu mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi yavuga ati turi kumwe twese birasoboka, si ndiyo? Birashoboka. Rero no tene nk'abanyabuyaga bakuru imitumba hariya, bumva ko mwishura kurondera nk'ikibanza harya ku isoko, gasaba yuko tugira akantu tuzatumiraho agafanta, ugasanga ibintu bibaye byiza, ugasanga ibintu bibaye neza cyane. Igihugu cyacu kimeze neza cyane rwose, urashobora gukora umugambi wose wifuza ukagenda neza kabisa. Turabibona rwose, turabikurikirana. Igihugu cyacu kimeze neza, gipanze neza. Yego, ni wo mugambi umuntu ategura. Okay, nabonye ahantu turi twavuye mu gisagara c'Imwanza turagenda ahantu hatandukanye, turashika n'ahantu bitwa mu Basuguma. Nabonye ari ahantu heza. Mu Basukuma n'abantu beza cyane rwose, n'abantu bafite umutima mwiza. Yego, n'abantu bafite umutima mwiza, n'abantu bitaho abantu, n'abantu bakira neza bashitsi. Mbere ni n'abantu bafasha cyane rwose. Nabibonye igihe twaza kugira kuzana amazi cyo gukora musa barafukama hasi. Niyo migenzo yabo, no kuvuga yuko kuramutsa umuntu w'umugabo mpaka yicare hasi nyene guha icubahiro cyawe kigukwiriye. Sawa, ngira naza gushikira Umusuguma umwe turaza kuvugana, ariko gerageza gusigura mu kirimi cacu kugira bacumve, nayo ubundi hoho benshi usanga bazi icabo canke igiswahili. Turaza kugerageza gusigura hama kugira ngo twereke aho twatembereye imico y'abo bantu no kungene bameze, kugira ngo ibintu nkuko twabibemereza tubereka ibintu n'ibindi kwira urubuga rwacu. Yego cyane turagerageza kumurondera, turabasigurira ngene biza kuba biriko biragenda.
nuko bakunzi bacu rero mwaba mudukurikirana basaba ko mwoza murakora subscribe hama mugakora comment mugakora na sabone hama na partage turazikeneye, turabakunda kandi turabishimiye. Mugire ibihe byiza, mugire ibihe byiza, bye bye.